Ntituzotanga amafaranga hagaragara, tuzobashikiriza ibikoresho bifise agaciro k'amafaranga y'abanyaburaya ibihumbi 250. Dufise amafaranga angana n'imiliyoni 20 z'amafaranga y'abanyaburaya ategekanijwe kuzokunganira amashirahamwe agera ku 80 mu gihugu cose, ni ukuvuga gushiraho ubutumwa tushikirije abenegihugu kuri uyu munsi uri hejuru, nuko duhejeje kugurura ku mugaragaro ukumenyesha abenegihugu yuko kuva ku itariki 20 z'ukwezi k'umunani gushika ku itariki 5 z'ukwezi kw'icenda bashobora gushikana imigambi yabo kugira ngo mu mugambi Prete Nyunganira kugira ngo bazoronke inyunganizi iri hagati y'amafaranga y'abanyaburaya ibihumbi 200 n'ibihumbi 250. Ivyo rero iyo nyunganizi ikabizofasha kugira ngo abariko barakora ibikorwa vyo kwiteza imbere mu bisata bitandukanye twashikirije bazoshobore kuronka ibikoresho vyankenerwa nk'ivyo twavuga ama equipment n'ibindi kugira ngo ibikorwa vyabo vyo kwiteza imbere bitere imbere bashobore gutanga akazi no ku bandi benegihugu. Ni imigambi cane cane mu bariko barakora mu gisata co guhingura ivyimburwa biva mu bworozi, na cane cane bariko barakorera mu gisata c'ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'amafi, abakorera mu gisata c'ivyamwa, guhingura ivyamwa, abakorera mu gisata c'ingurube, ubworozi bw'ingurube, n'abakorera mu gisata c'ubutare n'agataka. Muri iki gisata twuguruye uyu munsi dufise amafaranga angana n'imiliyoni 20 z'amafaranga y'abanyaburaya ategekanijwe kuzokunganira amashirahamwe agera ku 80 mu gihugu cose, ni ukuvuga gushiraho ibikoresho vyankenerwa les infrastructures productives zigera ku 80 muri ivyo bisata bitandukanye twahejeje gutondagura. Amafaranga umugambi Prete Nyunganira n'umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo ni banki y'isi. Si umugambi wa mbere, ni ukuvuga iyo migambi 80 ya mbere izoba iya mbere, umwe wese azohabwa inyunganizi ingana n'amafaranga ibihumbi 250 y'amafaranga y'abanyaburaya. Iyo migambi izoronka ayo mafaranga izoyasubiza canke niyo ayo mafaranga izoguma yakoresha? Ntituzotanga amafaranga hagaragara, tuzobashikiriza ibikoresho bifise agaciro k'amafaranga y'abanyaburaya ibihumbi 250. Prete Nyunganira ntidandaza, Prete Nyunganira ni umugambi w'igihugu. Igihugu categuye umugambi uraheza ufatwa mu mugongo ni banki y'isi kugira ngo uyo mugambi uze gusahiriza amashirahamwe y'abikorera ivyabo. Mu bitavye ino nama harabashikirije yuko ibikoresho bahabwa hari igihe bitaba bihuriranye n'ivyo baba basavye. Ayo makenga muyavuga kwiki? Amakenga twagerageje kubumvisha yuko tuzofatira ku bikoresho basavye, hanyuma mu kugura ibikoresho tuzoba turi kumwe n'abazoba bacaguwe kugira ngo bashikirizwe ivyo bikoresho, bazoheza nabo nyene bakurikirane ingene ivyo basavye bizogurwa n'ingene tuzoheza tukabibashikiriza. Kubera iki umugambi Prete Nyunganira washimye gufasha abakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ataraje ibindi bisata? Harabaye ivyigwa vyerekana yuko guhingura umwimbu biri mu bisata vyoteza imbere igihugu gusumba ibindi. Ubucuruzi twarabonye yuko ivyigwa vyerekanye yuko ibisata biza imbere ari birya twashikirije byo guhingura umwimbu uva mu burimyi no mu bworozi. Abakora mu bindi bisata c'uburimyi n'ubworozi nabo bazoshikira mu mugambi Prete Nyunganira abo ntibategekanijwe kumbure mu yindi migambi, kuko imigambi ya leta ifashwe mu mugongo ni banki y'isi ni myinshi. Nibaza ko hashobora kuba hari iyindi migambi ishobora gufata mu mugongo abari mu bindi bisata bitazofatwa mu mugongo n'umugambi Prete Nyunganira. Abashaka guhiganwa bo bigenza gute? Amadosiye yabo yashikiriza mu buryo bwayo? Twashikirije urubuga www.subco.prete.bei. Impapuro zisabwa canke amadosiye asabwa kugira ngo biyandikishe? Ibisabwa vyose abazokugurura urwo rubuga twashizeho bazobisanga ku rubuga, baheze babisome hanyuma bagende barondere ibikenewe vyose kugira ngo bashikane umugambi wabo mu ihiganwa.